n'ubukeza imigwi ya Burundi Sport Dynamique na Interstar, cyane Interstar na Burundi Sport Dynamique yeze imyaka myinshi wahora ari umugwi rurangiranwa ngaha muri championnat y'u Burundi, mugabo byari byanse kuduga, mugabo cette fois-ci washoboye kuduga. Tugakeza kandi na Interstar kubona yashoboye kumara ikiringo kigufi umwaka umwe gusa ikacigaruka muri Première Division. Igikorwa gihambaye iyo migwi ibiri yashoboye gukora. Hanyuma haba kandi ndabaye ikaze muri urugendo rurerure tugomba gusubira kugira kuva mu kwezi k'umunani gushika mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uza. Nuko mu kwezi kwa Nyakanga n'ukwezi kwa Gitugutu hazocatangura ama eliminatoire ya CAN, en même temps tuzoba turiko turitegurira ama eliminatoire ya Coupe du Monde, en même temps tuzoba turiko turitegurira ama eliminatoire ya CHAN. Murumva yuko ari competition zitatu. Tout d'abord z'ama équipe nationale harimwo n'abakinyi local bateza gukina, tutibagiwe les compétitions z'ama équipe azoduserukira mu mwaka uza. Izo zose une fois dutanguye kare nukugira ngo dushoye kuronka ematela tugwako yotworohereza kugira ngo dushobore guheza mu bihe nihashika eliminuze ye phase finale za CHAN hamwe twoba qualifier tube dufise aho duhemera. Twagomba rero mudukundire duhamagare ama equipe tutangure kugira tirage au sort. Aigle Noir Bujumbura City Rukinzo Messager Ngozi Musonga Yanza United. Très bien. Aha mwisunze ikirangamisi muca mubona Fazale ukuntu muzoyikina. Top Junior izohura na Ngozi City. Derby du Nord. Burundi Sport Dynamique na Bumamuru. Flambeau du Centre na Kayanza United. Interstar na Ngozi Message. Olympique Star na Musongati, Rukinzo na Bitaro, Aigle Noir na Rivière, Lydia Ridike na Bujumbura City. Iyo ni journée ya mbere. Iyo ni journée ya mbere, ahandi umuntu acagenda complete biroroshe. C'est facile. Journée vendredi. Reba usanga barategeye nk'ubu zakiye zaducereje byo gutegura equipe nationale kubera zitabona championnat zitiri mbana zo nyinzi zikofo muri none rero tutangura rimwe n'abandi tukaza yuko uko yababwiye a stade nimwe yo mu byondo zogira na deuxième division zitego tumufata tamako kibuka tego umuntu agenda mu muri première division bacumutegurira habi ashaka kwirwa nabi. Ibibuga turabira kwiye kibitokira ku mutwe za